Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikorwa n'ibyaranze abanyepolitike mu Burundi muri kahise no muri kuba. Murahawe kaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha ibashikiriza imisi yose ikiganiro amateka ibikorwa n'ibindi byaranze abanyapolitike b'u Burundi. Mu kiganiro cyo munsi tubabwira amateka ibikorwa n'ibyaranze wagiriwe bakwe byo kuba premier ministre w'aba prezida babiri mu Burundi. Ico gihe yasarukiye umugambwe w'iprona. Haciye imyaka yarasubiriye aragenwa kuba umushikiranganji asanzwe ku ntwara y'uwundi mu prezida ariko ho yaserukira umugambwe Frodebu. Ico benshi batibuka nuko yigeze kuba muri leta y'uwundi mu prezida aho hari imbere y'uko aba premier ministre. Mu bisanzwe uko ameze umugambwe ntushobora kumubuza kugiranira imigenderanire myiza n'abari mu yindi migambwe. Uwo muntu yoba arinde yarongoye leta y'u Burundi ryari. Uwo nta wundi ni Ir Anatole Kanyenkiko yarongoye leta y'u Burundi kuva ku ndwi Ruhuma 1994 gushika ku 22 Ruhuma 1995. Anatole Kanyenkiko yagenywe na Prezida Sylvie Ntaryamira muri ayo mabanga acarabandanya no ku ntwaro ya Prezida Sylvie Ntibantunganya. Ico gihe Anatole Kanyenkiko yari yatanzwe n'umugambwe w'iprona, umugambwe wahavuye umukuru kw'amaboko muri nzero 1995. Ku ntwaro ya Prezida Nkurunziza Anatole Kanyenkiko yaragarutse muri leta nk'umunywanyi w'umugambwe Frodebu. Imbere yuko aba Umushikiranganji wa mbere Anatole Kanyenkiko yari Umushikiranganji muri leta ya Sylvie Kinigi ku ntwaro ya Prezida Ndadaye. Ir Anatole Kanyenkiko ninde? Ir Anatole Kanyenkiko yavutse mu 1952 muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Anatole Kanyenkiko yarajejwe amabanga menshi cyane mu gihugu harimwo kuba Umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuva muri munyonyo 1992 gushika muri mukakaro 1993 ku butegetsi bwa Prezida Buyoya. Yarabaye Umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta muri leta ya Sylvie Kinigi ku butegetsi bwa Prezida Ndadaye. Yarasubiriye araba Umushikiranganji wa mbere kuva muri Ruhuma 1994 gushika muri Ruhuma 1995 ku butegetsi bwa Prezida Ntaryamira n'ubwa Prezida Ntibantunganya. Yaranabaye Umushikiranganji w'ibidukikije w'amatongo n'ibikorwa vya leta kuva mu 2007 gushika mu 2010 ku ntwaro ya Prezida Nkurunziza. Anatole Kanyenkiko yaranarongoye amashirahamwe ahambaye nka Sodeko na Ikode. Mu bya politike Ir Anatole Kanyenkiko no muntu afise ibyo yisangije mu banyapolitike b'abarundi. Kanyenkiko natinya gusora icimbero ciwe kandi akemanga uruhande yegukira, ariko kandi ivyo ntivyigeze bimubuza kuvugana nabo kurundi ruhande. Yamye ari umuntu agerageza gutahura impande zidasa, kurondera iciza cyo kurundi ruhande, ariko kandi n'ikibi caho atacirengagije, nk'uko nibibi byo mu ruhande abarimwo adatinya kubidoma ku rutoke. Uburorero ni bwinshi. Mu 1993 Anatole Kanyenkiko yari mu mugambwe w'iprona, ariko n'ivyamubujije kwinjira muri leta ya Ir Ndadaye wo muri Frodebu mu gihe imigambwe w'iprona na Frodebu yari yahanganye bidasanzwe mu matora yo mu 1993. Kuba muri leta ya Frodebu nivyatumye avabanura na iprona. Kanatsinda mu biganiro vya Kigobe na Kajaga byari bitumbereye gushiraho inzego zibandanya kurongora igihugu inyuma y'igandagurwa rya Prezida Ndadaye. Iprona yatanze Anatole Kanyenkiko ngo bari we abo Umushikiranganji wa mbere. Ni nyuma y'amasezerano yiswe Convention de Gouvernement iprona yasubiye kwizera Anatole Kanyenkiko. Mu mabanga yiwe Anatole Kanyenkiko yagumye yumvikana na Prezida Ntibantunganya mu gihe impande baserukira zo zaboneka zihanganye. Ni naho havuye kutumvikana kwa Kanyenkiko n'umugambwe wiwe. Muri Kigarama 1994 inama nshinga amateka yemeje Jean Minani nk'umukuru wayo. Muri iprona bararahira ko badashobora kwemera Jean Minani, bari bagiriza ko ari we yahamagaye ubwicanyi bwo mu 1993.
Anatole Kanyenkiko yaranse gushigikira kamo k'umugambwe wiwe wavuga ko abaporona baca bava mu nzego mu gihe Jaminani yobandanya kurongora inama nshinga amateka. Ivyo vyatumye iprona yirukana Anatole Kanyenkiko imwagiriza ko yegereye Frodebu. Anatole Kanyenkiko yavuye yinjira muri Frodebu aranayiserukira muri leta ya Prezida Nkurunziza. Igihe yari muri leta ya Nkurunziza, Anatole Kanyenkiko yagumana imigenderanire myiza n'impande zose. Akarorero, abanywanyi b'ishiramwe Fogode bavuga ko Umushikiranganji Kanyenkiko yabakiriye kenshi kandi akabumviriza. Inyuma y'urupfu rwa Prezida Nkurunziza, Anatole Kanyenkiko yarabuze ibyiza yabonye ku muhisi, ariko kandi ntiyatinye kudoma urutoki kuvyo yabonye byagenze nabi, nko gusubiza abarundi mu buhungiro no kubona abantu banyuruzwa ntihagire igikurikira. Anatole Kanyenkiko n'umuntu atabwoba Anatole Kanyenkiko n'umuntu atabohwa n'ibibazo by'amoko. Inshuro nyinshi yarerekanye ko we atajana no gushamirana kw'amoko ngo acahagarara uko biri kose aho benshi mu bwoko bwiwe buba buhagaze. Ku kibazo c'ubwicanyi bwo mu 1972, Anatole Kanyenkiko ari mu batutsi bemeza ko ico gihe habayeho nyabwoko ry'abahutu, agashinga inaye y'ivyo yabonye avuga ko imodoka zaza guseha abanyeshuri b'abahutu kuri lycée Don Bosco bakajanwa kwicwa. Mu 2013, inama mpanuzwa jambo ya komine Mwumba yitiriye Anatole Kanyenkiko ibarabara rya Songwe Macamba ryo muri komine kubera uruhara yagize mu kugarura icizere mu banyagihugu b'iyo komine inyuma y'igandagurwa rya Prezida Ndadaye mu 1993. Akarero ka Ir Anatole Kanyenkiko ko kwigisha ugwaruka rw'ubu rusigaye rwigishwa mu kinyegero ibyigwa by'amacakubiri, aho bibwirwa kwabo mu bwoko kanaka bose baba bameze uko canke kuriya. Igihe Kanyenkiko yirukanwa muri iprona yagirizwa ko yahemutse, ariko akorera Frodebu, iprona yatwagwa n'umuhutu kandi ariyo yavugwa ko ivugira abatutsi. Kanyenkiko nawe yari umututsi akagirizwa kuba yegereye umugambwe wavugwa ko uvugira abahutu. Ibibazo by'u Burundi biragoye cyane. Abakiri bato boza baritonda nibishinga propaganda y'amoko ishaka kubagirira ibikoresho gusa. Anatole Kanyenkiko n'umuntu yicisha bugufi cyane, avugana ubugwaneza bwinshi, kumbure yobera akarorero benshi. Ese yo kwandika igitabo c'intaye yiwe maze agatanga umuco w'ingene yaciye muri ivyo bihe byose bitangaje. Ngibi bihe bidasanzwe bya leta ya Kanyenkiko. Nk'umushikiranganji wa mbere, Ir Anatole Kanyenkiko yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ntawo kwibagira ko yatwaye mu gihe hariko haravuga ikiroberi, mu gihe kandi mu gisagara ca Bujumbura naho havugwa imigi y'abasanze sheke n'abasanze fete, igihugu cari cuzuye ubwoba gusa. Ikibazo ca mbere cazananye muri leta inyuma y'ukwezi kumwe gusa ishinzwe, umushikiranganji wa leta Ministre d'Etat ajeje intwaro yo hagati mu gihugu Leonard Nyangoma yagiye mu rugendo hanze y'igihugu, aje tangariza yo ko atazogaruka ahubwo agiye gushinga umuhari wo kubohoza igihugu. Ikibazo gikurikira gihambaye kwabaye urupfu rwa Prezida Ntaryamira inyuma y'amezi 2 gusa ashitse ku butegetsi. Umushikiranganji wa mbere Anatole Kanyenkiko n'umukuru w'inama nshinga amateka Sylvie Ntibantunganya barerekanye ubutwari budasanzwe mu ijoro ry'uwa gatandatu ndamukiza 1994, aho bamenyeye urupfu rwa Prezida Ntaryamira. Ico gihe Burundi bwarashobora kugwa mu isanganya risumba iryo 1993. Iyo abarongozi b'igihugu batabera abagabo mu Rwanda barabuze abarongozi nk'abo, ibara ribadaguye. Uwo mugoroba ku bisazi 2 z'ijoro, abategetsi batandukanye bari ku kibuga c'indege ca Bujumbura barindiriye ko umukuru w'igihugu atahuka avuye muri Tanzania mu nama yari yahuriyemwo n'abagenzi be bo mu karere. Mu gihe cyo kuva Tanzania, Prezida Habyarimana w'u Rwanda yari yasabye Prezida Ntaryamira w'u Burundi ko bojana mu ndege bakaronka akanya ko kuyagira. Abahinga bavuga ko Juvenal Habyarimana yari yicura ko indege yiwe ishobora gukorogwa, ariko akibwira ko atawovyo bahuka ari kumwe na Prezida w'ikindi gihugu. Nuko Cyprien Ntaryamira n'abandi bashikiranganje babiri b'abarundi binjira indege Falcon 50 y'u Rwanda na y'u Burundi izi nyuma yabo.
Isaha 2:00 z'ijoro umukuru w'inama nshingamateka Sylvie Ntibantunganya yaronse telefone y'uwaserukira Burundi Kigali mu Rwanda Ambassadeur Severin Fatiye amumenyesha ko indege ya Prezida Habyarimana ihejeje gukorogwa kandi ko na Prezida Cyprien Ntaryamira yarayirimwo. Ako kanya nyene umukuru w'inama nshingamateka Umushikiranganji wa mbere n'uwaserukira ONU mu Burundi biyumviriye icihuta bokora kugira ngo Burundi ntibusubire kugwa mu isanganya nk'iryo mu 1993. Bumvikanye ko bategerezwa guhumuriza abarundi byihuse kandi bakabikara baboneka ko impande zose zifatanye mu nda. Mu kanya gato bahamagaye abandi bategetsi bahambaye bico gihe bagirana inama ku rugo rw'umukuru w'inama nshingamateka Sylvie Ntibantunganya. Isaha 3:30 z'ijoro itangazo ku radio na televiziyo z'igihugu rimenyesha abarundi ibihejeje gushikira umukuru w'igihugu mu gihe indege yarimwo yari iruruka i Kigali mu Rwanda rirashikirizwa. Tangazo ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Sylvie Ntibantunganya. Inyuma yiwe hahagaze Umushikiranganji wa mbere Ir Anatole Kanyenkiko, uwaserukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi Abdallah, Umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Jedon Firoko, bene umukuru w'ibiro vya gisirikare Colonel Jean Bikomagu. Yari ishusho nziza ko abategetsi bo mu mpande zose bafatanye mu nda muri ivyo bihe bitoroshe. Inyuma yaho abo bategetsi bagiye gukorera mu biro bikuru vya gisirikare kugira batanga amategeko kuri babura amatari b'intara zose be n'amakuru b'amakambi, gutyo baba barakingiye igihugu irindi sanganya. Iyo batabikora gutyo nta wuzi biba byarakurikiye mu Burundi. Ikindi kibazo gihambaye cari ico kuronka inzego zirongora igihugu inyuma y'urupfu rwa Prezida Ntaryamira. No ngaho Umushikiranganji wa mbere Kanyenkiko na Prezida w'imfatakibanza Sylvie Ntibantunganya barakoze ibikomeye, haraboneka amasezerano ya politike bise Convention de Gouvernement muri Nyakanga 1994. Nk'uko twabibonye Umushikiranganji wa mbere Ir Anatole Kanyenkiko niyahavuye yoroherwa abiwe ntibamutahura. Kwa 15 Ruhuma 1995 yaratanze imihoho acarasubirizwa kwa 23 Ruhuhuma. Mu kurangiza kino kiganiro twagomba abakunzi ba YouTube channel Daniel Mugisha ko batubwira ico iyi nkuru ibunguye muri commentaire ariyo comment, bagire j'aime ariyo like, bongere bayisangize abandi mu kugira share ariyo partage, abatari ababone nabo bagire subscribe ariyo s'abone, naho ubutaha mu kiganiro gikurikira. Thank you.